Familia ya yuno mupapa. Byarangiye ngo diwane mumwinyi mugeni. Yarafukamye ararira muga ngo byarangiye biheze. Yarabutse. Oya. Ubu yarahevye ngo yacyaririmba ngo ndumunyuka. Cyabiyumviye. Ubu yagiye kuririmba ngo jewe ndumunyuka. Nimba mwabonye ngo afise amaberebere ku muntu. Umuca muvuga ati jewe igete wanje. Sindamuguha. Burya rero ujya aracari muto. Bose bacari bato. Kila mtu atapata kiato chake. Diwana utapata kiato chako. Igete sio igete ni santa. Utapata kiato chako. Burya nibirahe ahantu je no hano kurasi kofi. Uzuye kuvuga igete ukaza ibintu nk'ivyo. Ni santa je. Ukizina ry'umwana wanje kuko je nije namuvyaye. Ufite abapapa b'incuti abagenzi ndetse mwicarana mukanashangira. Bigitangura n'ivyari bwafata inzira neza ariko bariko aramenyekana kandi ariko arabikora neza cyane. Nta bandi bapapa nkawe baguciye intege ati umwana wawe wise cyangwa saje wise ati umwana wawe agiye mu bidashoboka mu bidakogwa tumenyereye abaririmbyi cyangwa abaririmbyikazi bamwe bibagora kuvuga ati reka mfate inzira imwe ugasanga ariko araja mu bintu abaguciye intege nk'abapapa nkawe. Ndabaramukije bakunzi ba Star TV iyo muva mukagera ndazi ko muri benshi mudukurikirana kandi ndazi ko muri benshi mwamaze kora sabone kandi ndazi ko muri benshi mutarayikora ariko mumirije kuyikora kubera kino kiganiro ngira nkorane n'umupapa no vuga no sinabazane babajene mumenyereye sinabazane babandi bana ariko n'umupapa ari muri industry imenyeye kuva kera navutse ari muri industry kandi n'ubaracayirimwo ariko ushobora kuba utari umuzi cyangwa utari bwabone Star TV akigano tugeze gukorana kera igigano cyarabwe n'abantu benshi kandi cikishije abantu bavuze ati uno museka ndamubagarukanire n'umupapa yarigishije Bface on the floor arigisha abantu bari muri industry b'abajene ubunye bari ko barirondeza reka renda muramutse mu bwa Star TV aho muri hose bwira baramutse muri gwa rukundo nyene murabizi mu mico y'ikirundi ntibishobora kuvuga ibintu byinshi tarakira umushitsi cyane abaramutse papa umeze neza Chemeze bien kabisa Jenda kwita papa unyita papa cyangwa ukanyita grand frère je ndakwita papa bivanye n'icyo mariye mu buzima. Oya umuntu ashaka kumwita papa mugabo gasanga nabafata kuri petit frère kuko icyo umuntu akumariye umunsi nawe harahejo usanga umumariye ikindi gisumbijo nico gituma jewe nanje nkwita nka petit frère nkisunga ikibazo c'imyaka gusa kuko icyo umariye umuntu ejo uyu munsi ashaka kumara igisumbice ejo. Okay. Ramutse abakunzi ba Star TV hama tubandanye n'ikiganiro. Ego bo ndamukije abakunzi ba Star TV. Yes of course. +257. Yeah, thank you. Hama nkuko nyene muri bwa bumwe muri kwa gushigikirana muri gwa rukundo yes, muri kwa kwifuza ko nakayotera imbere. Yeah. bagire s'abonner. Yes of course. Thank you. Bagire partage, bagire j'aime, bagire comment kugira ngo mujya comment hari abantu bakunda ama commentaire positif gusa tushaka zose negative nizo zituma buri umuntu mugabo iyo usotse mu nzu wambaye nk'akaroro nk'impuzu cafuye niba bikubwiye batakubwiye ko impuzu cafuye uzobibonera hariya aya iyo umuntu akubwiye ati yo hewe iyi mpuzu yawe iracafuye inyuma ugaca usubira inyuma ukihindura ugasohoka neza muwo mushimire ntimugume mukunda ama commentaire positif gusa ngo Star Boy ngo aravumye vraiment ngo arakaze ngo ibiganiro vyiwe ngo birahitinze sana vuga ati ngaha aya mugabo kandi ugize iyo commentaire abigire mu rukundo hariho commentaire y'ubwicanyi hariho commentaire shikana y'umuntu yeah of course mugabo commentaire y'urukundo ni nakantu unyuzamwo gusa kugira ngo nyene ko ubariwe yumva ico yohindura nk'akarorero ikiganiro cagenze neza cyane wabazize ibibazo vyiza cyane kandi turashimiye n'umutumire nawe ne yavyitwayemo neza mugabo ngaka kantu ari kugahinyanyura iyo ni commentaire yo mu rukundo iyo ni commentaire nziza na cyane ko abakubwiye ukuntu ushobora kwigenza bagende neza mugabo nkujya ugasa nk'umuntu agira comment wewe vraiment ibintu vya TV online urashaka kubibe si ivyawe wewe witewe ibintu atari ivyawe wewe urafata isuku je kurima cyangwa urondera amaturu tuje korora inguru urumva uyo muntu akudekurajije ni kintu mu gifaransa bita mettre le bateau dans les roues no kuvuga nka kujya wowe uri kuragana n'ikinga twacubuzana mu ibarabara oya dararuhu ujya yikinga umuntu wowe uri kuragana n'ikinga agatashira yinkoni mu masera
mugiyo niyo expression rero mu gifaransa isigura ku muntu ariko aragenda mettre le bâton dans la roue muri indani mwipine mu masera umuntu ariko aragenda ni king ukubise inkoni ahagarara aho nyene apana guhagarara ngaho gusa kuko n'amasera acavunika ahubwo acasubiye inyuma no kuri koresha arimo voilà ariko mumanuko oba nyene accident nico gituma rero iyo turiko turagira ama comment tugira ama comment yubaka iki kintu Starboy ari uyu munsi sico yareje kandi probablement ko atari cazo bari muri 2025 canke 2024 ashobora kuba ari ikindi kintu wewe gushikaho musubiye guhura wagize ya comment umurondera ingene umusaba imbabazi ukamubura ugasanga no kumushikira byo kugora yarakurenganye ku buryo wewe azanye nk'iyo comment igihe wayizana haheze imyaka 5 wowe tufuka mukamusaba imbabazi ugasanga nakazi wewe nakazi no mu bakora wewe nta numwe mu ngana nico gituma rero iyo turiko turagira ama comment twireserve dutanga ama comment yubaka dutanga ama comment ashigikira donc ibintu nyene du genre. Thank you, merci beaucoup. Avuze ikintu gikomeye cyane no mupapa nkunda cyane cyo tubona babwiye Papa Muco Santa akora muri Isaac TV era Berohari ya anye umwigema ariko arabikora neza wise yaje abantu batazi ko ashobora kugera ku rugero ageze ko kuri no munsi papa kandi n'umwana wawe uramuzi ko nameze waranamushingiye ntahira fwa pasi munsi twakora ikiganiro urugero ageze ko ubunye uri kura gwakira gute uko wari umwiteze niko uri kuramubona burya mu bisanzwe Imana niyimenye umuntu neza wewe nk'umuvyeyi urakora ivyo utegerezwa gukora hanyuma ugasanga umwana yavutse ukamuha amata uyaronse ukamuha ibiharage ukamuha ibijumbu ukamuha umuceri urumva icuronse ukakimuha entre temps nawe ariko arakura amagufa yiwe ariko arakura ubwonko buriko burakura umukubise kwishuri amaze gukwiza imyaka umwigisha aramwigishije ibi nibi nabiriye mugabo muri we hari ikindi kintu Imana yamuremanye wowe utazi hama rero wewe ivyo ukora ariko kumva uko biri kose umwana mukibana nawe uravuga ati uyu mwana attention hariho utuntu mbona azi cyane kandi dushobora kumupfiramo akamaro bon nje wiceho nzi mu bana biwanje nuko bafise impano zitandukanye na jewe ndazifise turazizi kandi turazigaruka yego urumva rero mugabo ico atarakora igikorwa kiboneka wewe ugumugira ati ni wa mwana uko je yarabinsavye kuva yiga mu 9 urabona umwaka araheza humanite yaraheza yawe ndavuga nto ya vraiment oya zobimenya kuko arafite amanota meza vraiment kandi big up ndamushimira kananye ndamushimira nukuri ndamushimira cyane parce que ndamushimira pour deux raisons ari muri classe terminale kandi avyifatamwe neza nibikorwa by'umuziki navyo akavyifatamwe neza nyine biko bigenda neza haya nta muntu azi cyasongoyirwa urashaka kubuza umwana ngo ibi nibi ugasanga hari abantu imogi hari abinzoga zishe bahwereye mugabo umwana ariko araririmba umwana ariko akora ibikorwa bishobora kumufasha bigafasha n'urugo ucugira ngo jewe ava ntitwavyumvikanako mugabo ntamubwiye ntimbo wewe ndaguhereje Imana niyo yakumpaye hanyuma ikizobona kibereye irazogufasha kugikora. Okay, dusubira inyuma gatoyi ufite abapapa b'incuti abagenzi ndetse mwicarana mukanashangira bigitangura ntivyari bwafata inzira neza ariko bari ko aramenyekana kandi ariko arabikora neza cyane. Nta bandi bapapa nkawe baguciye intege ati umwana wawe wise cyangwa sage wise ati umwana wawe agiye mu bidashoboka mu bidakogwa tumenyereye abaririmbyi cyangwa abaririmbyi bamwe bibagora kuvuga ati reka mfate inzira imwe ugasanga ariko araja mu bintu abaguciye intege nk'abapapa nkawe mbega ho nimba byarashitse n'icyahe ikintu wabishuye ariko we Starboy we nanuzi ko turi mu Burundi wewe turi mu Burundi aho donc umuntu nuko biriko biraza nyene buhoro ugasanga kanaka yarubakiwe inzu n'umwana we w'umuririmbyi ugasanga kanaka yarubakiwe inzu n'umwana we yiruka donc oya talent ziriko zirerekana yuko umuntu arashobora kubaho mugada atunzwe n'ibiharo n'igifaransa umuntu arashobora kuba adatunzwe cyane ko nanye n'icubahiro no musi yavuze ati ntuzenya ziranotse afise amafaranga atize urumva rero umwe wese arafise talent Imana yamuhaye izomukiza mu gihe kanaka mugabo ivana n'ingene ababayeho
n'ukuntu ariko arayitwara kandi mu gisagara amatana arekroza cyane araboneka gose gusumba ruguru. Yes of course. Kuko je nanje nkiri ruguru sinari nzi ko ndi umukinnyi w'amafilme akazi umaze gushika mu gisagara avuze ati ebana zarashitse natangura buhoro buhoro nkina ku radio gusa mugabo ntakina audiovisuel mugabo uya vraiment atukari umuntu amaye igikorwa ati nkinira filme tena mengene ndacitwaramo akavuga ati ni haba hari hagashimwe naguhaye vraiment wari ugakwiriye kuko abantu babonye uri kuri actor uri kurakina barabonye yuko ari vyiza. Turasubira inyuma gato nyene kuri cya kibazo cyanje kugira tuze kuza kuvyiwawe kuko vyiwawe ni birebire turabizi urakaze. Turabizi gukaraba ubireke. Je ndabizi ko ari je nagukurikirana. None rega wowe ushobora kubutiyizi. Turabizi ko ukaze. Je meje gukina nari ndasubiramo nkabiraba. Aje umuntu maze ushobora kwiga ikintu ngo ugasanga abantu bagikunze. Maze kwiyumva ku kazi. Aje uba wagiye. Oya nije ndabizi ku kazi. Abone sawa. Mbega akajambo canke abo bakubwira ayo majambo wabishura gute nk'umupapa kugira ubumvishe yuko umwana atakibazo agiye kugira ko ata bintu bibi agiyemwo ko arakazi kugira abandanye gutera imbere muri ibintu abiri na cyane cyane ku mpano yiwe. Bon hajya hari ikintu bavuga mu gifaransa ngo l'éducation est un processus. No kuvuga abarundi barafise ukuntu bakuze. Barafise ukuntu babayeho. Turafise ingene basogokuru batubariye n'aba papa. Biragwira kubihindura mugabo buhoro bizohinduka ku buryo ntuze urazi kera mu ntuze mu ishure bagusanze uri kuracapa baragukubita inkoni bagaca bagutuma n'umuvyeyi ubundi yavuze niwe yaririmbye ngo konzi ya Kiko Big Fizzo bakubita nk'umuntu ashaka kwica inzoka we uri kuracapa wamuhimbiriwe ubura kwiga ifaso n'ibiharuro ngabo hari abantu bacapa bafise amakampu na capa bafise ibintu bikomeye na caca n'akora amashuri uya urashaka gusanga umuntu design na ubunya abantu bari kucapa ni wowe usanga buzuyemo urasanga mu lisansi urasanga mu docteur of course afise revenu zisumbwa n'iz'umuririmbyi kanaka yes of course bizoza rero birigisha abantu buhoro hama batahura mu nyuma bazotahura abapapa bameze nk'uko bobo bagira ati je mwana wanje aririmba aya yo bayambonye kwera mugabo je sindi kuri yo kote uko biri kose iyo ubonye umwana wawe afise impano mwebwe muriko muradukurikirana mufasha ahubwo umwapuye nyene umusupport kugira impano yiwiwe kuko irya mpano afise ari gusanga iba yavuye muri wewe. Reka turaje ku kazi usanzwe ukora nk'umupapa nga nyamaze guca nga niko bo uko biri kose reka turabimubaza ko la fois passée wari wambwiye yuko ari filme wanditse wimeje gushira hagaragara uranavuga yuko ukeneye support mbega vyagarukiye hajya bimeze gute kuri no musi. Bon la fois passée narabivuze mugabo nta muntu vraiment ndaposha kuko ndaca iracari muri faze uraba ko hari ivyo wohindura mu byo wanditse kuko ntuzeya yari giko gushaka kugitanga kiri perfect bisaba umwanya hariho n'umuntu ashaka kwandika usanga yanditse nka filime muri 2000 ugasanga n'ubu ntarayikira haize 22 mugabo jewe haheze imyaka 3 haheze imyaka 4 gusa ndayanditse nta ntoze sindumva ko noyishira ku mugaragaro uko en plus de cela nta muntu aguha amafaranga akwiye uko nyene bisaba ko nawe ufise yo kwiransa haba hariho ibintu n'imiburi nawe ufise ariko nk'ubu nta na kimwe ufise cy'umutahe novuga ati noshingira kuri iki kugira ngo ndabitangure mugabo hariho ibikorwa ndiko ndakora bijanye n'ivy'akazi bijanye n'ivyo kurera abana ibyo byose rero bituma ariko uramenyereye ibintu by'imico imibano like nkoko urumva hariho ama priorite mu buzima ntushaka gufata ngo aya mafaranga miliyoni zinga ndajanye muri filme kandi ubona yuko abana nk'uyu munsi bakeneye umuceri bakeneye umusosi nyene uko biri kose reka ndasubira inyuma gato ndabibutse uno mupapa nimba ari rya mbere umubonye birashuka sanga ikiganiro cya mbere ntacyo wabonye hari indirimbo bita mwari ya spokesman ujya mupapa yambaye ikanzu igomba gusa na shokora w'umupatiri none mupapa mubona ngaha yabikinye neza kandi bien sana ijya ndirimbo ndazirafise abantu benshi bigishije yigishije ndirimbo ashijya ndirimbo naho benshi bavuze ati spoke akoza mabwa yame wego muri serikei yagiye muri serikei yarapfa mewe nonda kubata uja muri serikei uja nawe uja mu ntuze ya mu kuzimu hajya mu ivu hajya bimba ikinogo bashira mu serikei
cyangwa ukaja he igihambaye nuko ufise icyo uri kurabwira abantu message utanze ya message ni message ikomeye cyane nanuze ya dernier man arabona cyane ko wabaye umupatiri w'umunsi umwe ivyo padiri tubitewe ko kubera bijya bintu byo pasteur oya mupatiri yambara kujya mugabo bambara none wewe uri siri kuri padiri we ko dusanzwe tuzi ko uri umukizo ajya waruseri ya y'ubupatiri jewe oya muri culture y'abarundi benshi barazi yuko nko muri Gatolika iyo umuntu yapfuye hariho umupadiri aza gasenga agahezagira akaza guhezagira ikiziga akahezagira nabo bagira mufu naho ujya musi byarore bari bayigwaye hajya nagomba guhezagira sports niwege namahoro Okay, uko biri kose uno mupapa rero tumushyigikire n'umukinyi w'amafilm uravyumva nimufise akanoti bano bapapa niho tuba dushaka kuko nibo baza gutuma bamwe batoyi baduga urumva ko yakinye filme kuva kera heze imyaka myinshi n'abariko baramenyekana uburumva yarabatanze ariko biri kose turakeneye support turaja ari ikintu ushaka kimwe bivanye nuko ikiganiro misi cyo tukikoze turi kumwe harabo cigisha iki tugatwara akadeba gatoyi cyane ngo duce dusa n'abasozera mu rugo haba hari umupapa n'umumama siko mu rugo hari umupapa n'umumama birashika ugasanga umupapa arabana n'umumama ariko ugasanga umupapa birashitse agaca inyuma umumama ndetse n'umumama bigashika agaca inyuma umupapa mbega ico kibazo gutubwiye nkaho umupapa cyo tumara bikubaje genda cyari umusore kumbure je ntibizonshikire kumbura abo bishikira barabukuntu bashobora kuvyevita ikibazo kiba cyabaye heherere ibibazo nk'ivyo bizana gutura umusore we urumva ico kibazo gituma ndakizanye nico gituma tuzana ibiganiro ngana nakubwiye ati hari gihe tuzana abajene tugatamba tukaririmba ariko mugihe turonse umupapa tukagira iba kujyo kuronka nk'umupapa nka wewe tuba dushaka kwigisha bari abantu bikibagora mugaca mushaka rero guca musimba ama etape mu mutarongo bari abantu nibo dushaka kugira babimenye batasibye ama etape bo mu bisanzwe kugira ngo umupapa ace nyuma umumama cyangwa umumama ace nyuma umupapa ikintu cyambere cyo ni satanique ni urumva esprit satanique irazi kabajamwo ni mwe mumbi kuko mu misano ntibyategereza kugenda mugabo ibituma ni byinshi hari aho usanga hari amakamwa mugasanga babanye igihe batangura kubana umugabo yari afite uburyo bukeye agaca ava nk'aro ya ruguru mu Kayanzi wacu canke mu Cibitoke canke mu Ruyigi canke ahandi hantu nyene hamwe ahantu vraiment muri kwe wayivya amatongo bire kuko mu matongo ni mu muji ava y'abastari ba bifeshi wa mwana wigisha naba wayizi bose basaje basanta oya imatongo yabawe vraiment kuko imatongo ntubona ndagacishijemo imatongo urashaka kuburi ku mugoroba ushaka kuburi imodoka ije Ngozi ukabura imodoka ija mu Kayanza ngabo karonka imodoka ije imatongo umva imatongo aguma hakora imatongo twebwe turizyo ni wa ondofro ugiye samoya kuri ntuze kuri kote uronka imodoka ije imatongo ugiye saa 4 y'ijoro uronka imodoka ije imatongo ugiye saa 9 y'ijoro uronka imodoka ije imatongo ugiye saa 11 saa 12 izo z'ijoro hade mutaraza twebwe vraiment hubawe vraiment matongo arura naje hanu vuga ati jewe numva ndafise ntuzeya fierté yo kumva ko ndahavuka genda ndajyongo yo numva imatongo numvise mva imatongo mu ntara ya Kayanza mvuga ni Imana warakoze bo nariko mvuga rero ugacushika mu gisagara ugasanga amahirwe araguhiriye gawusaka noti wakina mama hariya aya umwe mamanukana urumva ugasanga marabanukanye nga aya aracambara zaguturiya za hari icendajuru urahumva hamwe na calculatrice idafata hariya kwa bani yonsaba ana calculatrice uyishize y'ikizima apana telefone kubera imbeho kubera ukuntu izuba reboneka hagati ya saa 6 na saa 7 nusubire kubona izuba amavarianve ameze uko ugasanga bahariya mu nyo y'umusozi urumva wewe ushitsi no rero ugacushikira nko mu irohero ugacushikira nko mu irohero eba namahiga kaguhira inoti ngizo imodokari ngiyo hamugaca ugenda hariya aya mabuja road beach kwicarayo ugahura urumva ugasanga rero shetani yagufatiye n'ivyo bintu ugasanga umuntu yagiye ugasanga ariko ari batatu none basha
jya mugore namurongoye nari mborewe nari sinziriye bamunzaniye ndi muri koma cyane atanguye kubibona ronsa kanone mugabe igihe utari bwaronka amafaranga ntavyo wabona nico iyo ni ntuze point ya ariko tubibutse yuko umumama uko abasa kose ushatse kumugira VIP uramugira VIP uko bishaka bandi iramugira VIP vraiment mugabo rero ntuze urumva ahantu shetani gufatira wewe uwo mumama uramugira VIP kandi vraiment ugasanga wewe naho umuguri impuzu zizimvye gute mugabo gacusanga nk'umuntu ugacura n'umuntu nzeya mwigeme avuka mu ngagara mwigeme avuka mu nyakabiri agororotse avuga ati tavuka kizimbabwe ameze neza uri siri ko umuntu yaremwe je nkuko tware n'Imana imwe ukavuga ugasanga ari umuntu yagiye je ari umuntu yigeze kubintera ukonye inkuru ukonye mugabo ni ngombwa no gusenga Imana kuko apretu avuga ngo ichi Imana yifatanije ntihagire umuntu agifatana canke n'abadamu nabo twagiye kwa yarashi agashikino ebana amanukanye n'umushinga naye wiwe ugasanga yatanguye kwikora hariya akiri ruguru agiye wamenga araje hose harangana imbere n'inyuma porte freshere gwari nk'urutambara rureho uko ageze mu mutaka cyangwa pape akabaho neza urumva akaronka kanyama akaronka gacupa ugasanga umudamu yatagase sana umugabo nawe hariya aya inuzeya icupa hariya oya umugabo nawe hariya nawe ari mu icupa hariya agaca yitahira saa 8 z'ijoro cyangwa ugasanga ntuze akazi kugira ngo ashobore kubeshaho umuryango akora ijoro n'umurango ntafise umwanya wo kuja kura wa munarugo ugasanga nawe ebana ivyiyumviro avuga ati oya oya ngo mugabo wanje ngo yakwere ngo saa 8 ngo saa 9 ngo bukeye ati yibaza ko no baho gute none je ari umuntu z'umumama tugeze kuvugana avuga ngo mwumve ndakubwira amubwira nto ya kameme sois sérieuse ngumve ndakubwira Inosa je nitwa Inosa ngo burya amaguru Imana yarayemeye kugenda ngo amaboko Imana yayemereye gukora amaso Imana yamenyereye kuraba ngo ibindi bihimba navyo yabiremeye ngo je navyo ntacyo mvutse ngo rero wewe ngo urashaka kwibaza ngo umugabo ngo hera n'isomene wagahera ngo iminsi 3 ngo atambajije ngo how are you navuga ni kugira ngabo ndibisaba kwikaza rero donc umwe wese rero hama rero uwo mupfasoni nawe kubera uko kuntu yatagase acatangura kuraba ingene ahibujumbura bambara gasanga yambara kujya nyene ibintu by'ubwambure nikiri kibazo kuriwe yambara imini sino kubwira agaca no hejuru ari ukuntu babiregera gasanga bo cisi ndabi nawe urabibona kandi n'umugabo ntabakironye ingufu zo kumukontrola kwera atasa 8 z'ijoro tumumvisha urumva iyo mugabo rero amaze uwo mugore amaze kumenya amasaha uwo mugabo atahira agira ati jewe umugabo wiwanje atashe kare cyane eba hamwe yazindutse atahiye rimwe n'inkoko ataha minu nanje bisaba ko jewe nanje nzokwama regrage nzokwama nta saa 3 saa 4 nitwahura saa 4 nzocavuga ko mvuye kwa ntuze kwa Marene hajya hepfo gutembera naenda gutegereza nanse gusinzira ngo ngurumva sheri ngo DJ nyene ngo ngurumva sheri ngo nca nsinzira that's why rero nariko natsirikira ngango pita ngo anatanda que tu arrives indindire kushika okay ino deba ni ndende ariko nibaze ko tuzoyiga ko uwundi munsi atubwiye ibinye kuko ariho n'ibindi byinshi ni kugira tubigishe mu bwo mudukurikirana sije ndabigisha kuko ndabigisha jewe mwari kunsuzugura ati we nta mariage uragira ntavyuzi nabazanire nta mariage wowe urabireka kuko banzu yigire kwanza nawe reka batumatukura oya babanza twereke umuntu uze kwanza inzo mubereka very soon cyane n'uriya nyuma ya kamera uko biri kose reka rafapasi ni mahazanaye bisigura ko hari intambwe uri kuratera moja buke niko rugendo yego avuga ngo ntuzeya buke niko rugendo kandi nawe ushika muri etage ataduza ama escalier oya kandi kwintuzeya avuga ngo mbeni iki cihuse kivyara ibihumye imbwa yarihuse ivyara ibihumye imbwa yarihuse ivyara ibihumye
nico gituma rero nukugenda step by step numva turiko tuvuga ngo Starboy irongora ngo Starboy irongora zova bimera nkakuba kwa mutima abantu bamwosha ngo arongore bamubwira ngo bazomuha ama parcelle ngo bazomuha ngo ama miliyoni ageze kuri envelope atekuriye gutya noti ya Sambare bana umuhisi ugasanga ari kumuhisi Starboy umuntu yakubwiye ko azoguha umuriyoni ugasanga kubise nk'umuhisi kwa gasore Sambare inde turakatire nawe yaraza ati bazomutunga ubuzima bwose yake nakubwiye cyanyigishije kweri kijya yamujama kintu ibintu byigisha kandi ndaramushimira cyane uko biri kose twayaze byinshi kandi bitandukanye kandi nibaza bari inyuma ya kamera abariko barakwikirana Star TV hari byinshi mwabonye kugira ugere kuri iki ni buke kugira ushike muri etaje uca ku mayisikare cyangwa uce muri ascenseur uduge mbwo urumva utegezwa kutuga ntumanuka reka rero dushigikirane muri gwa rukundo nimba kino kiganiro twagiraniye hari cyo cyakwigishije reka se nk'umu agasunika rugi kuko sometimes agasunika rugi kiyiwe kaba karimwo nyene inyigisho izindi nyene ndamukuru no mupapa nico gituma namubagarukaniye kandi ndagushimiye kunyongera ijambo kandi bijya nagira ngo urahejeje mugabo mukugira agasunika rugi mbo icambere je nagomba ko wampaye akanya jewe ndakina amafilme kandi ndakina amapibi neza amapibi audiovisuel amasport jengize sport so kwiyemera vraiment ndabishoboye uko abantu hari abantu bari fo kuri audio mugabo hariho nabandi bari for kumanunze kuma sport publicitaire audiovisuel jewe nanje ndi murabo uwo muntu yafise igikorwa azo niyaraba ntuzeya niyaraba iyi video ni afise igikorwa zampamagara ndondere kandi nzomukora nazidoga ku mafaranga make yabaye hanyuma ico nagomba kurangiriza ko rero nuko burya Imana niyigira urugo hama shetani nayo niyirusambura kugira ngo rero abashinga nayo n'abapfasoni bagumane mu mahoro bagumane bameze neza kintu cyambere mu rugo ni communication mugabo aje gira ngo jewe ambonye nkunze bamubonye akuze mugabo umenye ko ari wakugaburira hajya ashatse kugaburonderamo we mu gitondo kusanga uri muri morgue niyo no kugukubita ngo badamu washatse kudufyonda nakanu gato none ndakubatse wewe arashitse abwiye umukozi ti mugabo shirinjya mu isororo agacaze kubitamo kereke shoti agaca kubwira ko agwaye wewe yariye ucupfa ubupfuye nico gituma ducommunique tuvugane n'abana rugo afise ibibazo tubarire twidetande nkuko ntuzeye ikivugo cya radio isanganiro urakiza ni inama isumba ingimba inama rero mu rugo ni ikintu gikomeye cyane ubundi urugo ntitwagwa n'inguvu ubundi wosanze baje bakacira aribo babubatse neza gusumba abandi urugo rutagwa n'umutwe rutagwa na communication une bonne communication non violente ikintu cyose communication irafasha communication cicije hagufi uyu musi kidafashije cyo mukagisubiramo mukakiganira hatanga uvuzi giyemo hama ikindi naco no gusenga Imana kuko Imana niyo boya ko rugo mu gusozera famiye ya mupapa byarangiye ngo diwane mumwinyi umugeni yarafukamye ararira muga ngo byarangiye biheze yarabutse ubu yarahevye ngo yacyaririmba ngo ndumunyuka cyabiyumviye ubu yagiye kuririmba ngo jewe ndumunyuka nimba mwabonye ngo afise amaberebere ku muntu ngo muca kuvuga ati jewe igete wanje sindamuguha double just Starboy nituzi Starboy jewe diwane nituzi nanye gusa indirimbo ziwe umuntu akurikirana social media jewe ndazikurikirana je narinze ngo byarangiye mu mwimye social media ndaraba gusa ivyiwe ibikorwa vyiwe kandi abishima ndabikenguruka pour deux raisons raison ya mbere nuko aririmba neza hama raison ya kabiri nuko nkunda intara ya Kayanza nabakabari havuga izo rezo zibiro ziratuma nkunda ibikorwa vyiwe mugabo kuvuga ivy'umugeni ni haragera urumva cyari umunyuka ngo afise amaberebere ku munwa niko yaririmbye ego bien sûr mugabo jewe niba yarabiririmbye je n'amaberebere ndamubonana oya n'umuntu ze n'umusore uyu munsi oya se umupapa ni peti kandi iryo peti nageraro najyo ndaro yes of course umuntu ze ya rero sumunyuka ujya n'umusore kandi mwiza kandi ariko arakora hanyuma Imana izomugirira neza agira ntuzeya kumbure ntiyashoboye kubivugira hejuru yakwegera muga byari kugenda neza oya simvuga je mvuga sante
navya bamwise igete igete none je ko ni se wiwe atigeze yitwa igete kuva vuba niyabaye bace bamwita igete oya je ndafise amazina nisi umwana yitwa Mucho Santa nukuvuga umuco ni lumière mu gifaransa Santa nawe ni mu kiespanyol gisigura sainte ni lumière sainte ujya n'umuco kandi ukuri kuraka uyu munsi na bado ujye uzoba umuco nyene wakago bakawubona urenze kandi umuco umanze kwaka ntushobora gufata isafuriya ngo yubikeko umubehe ngo wubike ku muco oya umuco kandi uboneka hose none umuco w'irizuba anako wadushikira okay reka nagushimire karagaciyemo kugira turyoshe ikiganiro gatoya nuzeya burya rero ni rimwe navuga vy'ikirato umuntu wese bajya burya na Starboy we nawe urafite ikirato ciwawe kandi wambaye nimero zawe cyo kurya kandi wambaye ikirekire gica kivunika hagati ariko munga kikupa nani kiato chako kikakukwiza wumva uri fit wumva uri fier burya rero ujya aracari muto bose bacari bato kila mtu atapata kiato chake Diwana utapata kiato chako igete isio igete ni Santa utapata kiato chako burya nibirahe ahandi je no hano kurasi kofi uzuye kuvuga igete utazari no nyivu ni Santa je kugizina ry'umwana wanje kuko je nije namuvyaye yitwa Mucho Santa lumière sainte ururimi rw'iki Espanyol no yavyaheze okay uko biri kose no papa ndamukunda cyane iyo dukora ikiganiro nukuri ndamwita papa kwera sometimes ikiganiro gusa turayaga uyagenda kwita papa je naye ni grand frère uri grand frère wa urazokwandika amarezo atumunyita papa nani nandika amarezo atuma ndakwita we petit frère ikiganiro gikurikira tuzovuga kuri ivyo nyene reka ndagushimire reba gushigikire urumva ko akora ama sport meza cyane tanga kanoti hari abantu baba bakora ama sport ariko mutabamenya ariko waragerageje kubigaragaza kuri Star TV mushyigikire ushiremo kanoti kugira iyo sport nayo ishobore gutera imbere ku ruhande rwe kubera twese dufise impano ariko tudushaka kanoti tudushaka gukoresha izo mpano kugira kanoti kaboneke mumukeneye sinzi kuno ahantu bashobora guca sinzi kwa duca kuri jewe sinzi kwa dushobora kurondera duca kuri jewe mugano boshobora guca kuri wewe kubera publicity bwayi urumva nka aya nigiye nka publicity na aya ntanguri batoce kuri we mugano uzonya kama uraje oya nzoshe ndaguhera ntuzonya kama uraje ngo mugabo urumva muzengo ngo rabukuntu ngo nanje ngo mahera telefone oya je sindabikora je oya ntutangure kwiyagura amana singeza sindanaguka bona ndagira nyene na grande oya reka biga biva kurewe bijya nimitahe man ogereka ndagushimire papa naje ndagushimiye cyane kuzuye kunyumvira ko pour la deuxième fois nikimenyetso cyo kunkunda nahata amurumetre fise urumva amurumetre n'igipimo gipimo urukundo turadupima ni nuze ni ruyipifise 50 cm bifise ijana ego kweli kuko ari umuntu aguhenda ngo aragukunda Starboy atagukunda mugabe ico gipimo nk'ubucoboneka uri siri kunkunda sawa ye kukiza okay apana kukiza nucu uzokorora gutya wari neza ngo ni jana ukatuzanga ni 0,5 tisha happy kweli amurumetre yakwiye kubaho abahinga bayituronderera Imana iguhezagire amina okay kigano twokimara tugumye tubandanya tuvuga reka ndabasezere siniriko ndanasozera bye Imana iguhezagire cyane nawe hezagire n'ibikorwa byawe nawe iguhezagire n'umuryango wawe na ego amina nanjye mpezagire hama nawe iguhezagire kandi naziyangazi wavuze umuntu arinda kuduga uziduge hamushike nko muri etage ariko ntidutaruke oya byose bukebuke gutaruka not good Imana iguhezagire cyane namwe igume bahezagira kandi ibashikane aho yifuza kubashikana ikiganiro kiraryoshe ngora gukora abakunzi ba Star TV 257 murazi ko ndabakunda cyane bavuga ati fasha warafashijwe kora subscribe cyangwa sabone ico uko biri kose nwagikora uzobufashije Star TV 257 cyangwa Starboy genda rero ukande subscribe kuri Angel TV. Angel TV ni televiziyo nziza cyane ibarizwa mu ntara ya Gitega muri capitale politique ariko izo zibazanira amakuru meza ku rwego rw'igihugu ndetse hari n'ibikorwa bimwe vya Starboy azoza abahereza kuri Angel TV. Kwiza rero abasabone barenga 1000 mu kwezi kumwe kugira tubandanye gushigikirana muri gwa rukundo nyene. Jewe ndashigikiye Angel TV nawe rero nk'umukunzi wa Star TV 257 dufatane mu nda hama dushigikire Angel TV.